Bukavu na Goma ingene bayifashe je rambona abanyarwanda baca ngaho ngo turakomeye ngo twafashe Bukavu na Goma ngo twafashe ndi mwarigeze mu Rwanda ntango negeze Apotre Mbayahaga niwe nabonye avuga ati ubugwa abaye 23 urumva abaye 23 ikigwanisho basigaranye n'umunwa urumva urabona ko bamwe baza n'indege imagine umuntu ashobora kuza mu gihugu cy'u Burundi ukabona herekejwe n'abantu barenga igihumbi urumva ukabona ama media amukurikiye ararenga nka senka numva media zose zo mu Rwanda umva systeme bakoresha rero bashitse ngaha bari baza ati umva bari plan bari ibi ko biraba ubuunya bari barabiteguye kandi kubitegura urazi bajya bajama bakoresha media ego sivyo kino cyambere ana nkuko kuntu ariko arakoresha media nkuba arashaka kuvugana ati dukoreshe media ko airport Merkiro ndadaye bakaca baje hamwe twagiye urabona ko media zaza rero ni kintu bari barateguye rero bamaze gushika ngaha habaza n'indege abaca kanyaru urumva mu kwasteri bakaca bashika ngaha haje nk'abantu igihumbi nakorekere systeme bakoresha ego twebwe ngaha mu Burundi yaru ikintu ca mbere twashoboye na president Ndayishimiye wacu yashoboye yarashoboye kunwanisha abarundi bose cyane twe ngaha mu Burundi umuhutukazi ararongorwa n'umuhutu umututsikazi bamba ararongorwa n'umuhutu ego umuhutu akarongora umututsikazi siko biri twebwe rero ngaha mu Burundi twarakreye uko kubana neza sivyo kubana neza nico kintu ku nyungu zacu nta murundi numwe azopfa yifuje ko Burundi busubira inyuma ego ico nico kintu gitandukaniye ko nivyo muri Kongo ngaha mu Burundi turafise amateka yacu ayo mateka yatumye umuntu wese abumusirikare Hello guys, mwameze neza so ni Linkarlene Alu. Come up to the Miss Mafseri. Gwamenye msume no maso yinyana. So guys, ndabara mukije cyane. Twongera duhikaze umusisanguzi wacu. Ndamuramukije gose. Tunamulova sana. Yes. Abantu nabi wacu reka tubaramutse mu izina rya Yesu Kristo. Zere ko muguwe neza cyane abatameze neza mu bandanye musenga Imana kumbure ejo bizogenda neza cyane na cyane kubera ko Imana ni mushobora byose Imana ni turinze kugeza isaha nubwo abana b'abantu batifuza ko tubaho ariko Imana irabikora kubw'urukundi dukunda yanizere ko abantu bose wowe uri mushasha niyo bagira gukora subscribe kubera ko turakeneye abantu kuri urubuga benshi cyane So tureka rero tubanze turambere na mbere duce amafaranga dukore twamamaze kwanza abadutumye hari ababosi ngaha abadutumye ko twobakorera kibonobono murayizi kibonobono intahe zirashingwa zikavuga ati burya rero hajya ahantu ni sawa igiterwa kiro kirarimwa ku bwinshi mburaza akabijyaru ni igitego kiri mu bitegwa 10 vya mbere muri Afrika ego bihurumbirwa ego ikibonobono na cyane kandi hari abantu mbona amaze gukera ngo twabicako mu makomantere ngo ndabibona ngo bigukera ngo twabicako ngo ntitubiha agaciro voilà mugubunye bisigari diri kabisa so reka mbanze mvuga ati n'ukuri ikibonobono abantu bose turabahamagariye kuja muri unaskoki kabisa aba bakeneye ko tubahuza nabo baratwandikira kanimero ngaho karahari kaguma gaca munsi ukeneye kuja muri unaskoki kwinjira duca tuba twakura kabisa tugushikana nitugushikana turagushikana kweli so reka tubanze tuvuga ati Yesu ashimwe cyane amina kubera ko hagiye ibintu byose biba biri mu Imana bigenda neza cyane gose sinzi kurabibona ari ampromo cyane gose ibintu byose biba biri mu Imana bigenda neza gose rega yoba uburundi utashize Imana imbere
kuri abo bantu ngaho onye tutayobewe baba baratugaritse ariko Imana mushobora byose twashize imbere yamiturinda kandi n'ubu izamiturinda kugeza ibihe byose na cane so reka rero duhe ikaze umuntu wese wa mbere twongera duhe ikaze umusisanguzi wacu mu bwami bwa Carlene Alu hani muhira everyday mba ndi ngaha tu kikenya makuru ni cacu ni ciwanyu kubera ko kibashikiriza byo mwifuza na cane reka rero tubanze tuvuga ati Liam Promoter dufise akabazo kamwe ego dushaka kudusesangurira abantu benshi bavuga yuko mu Burundi u Rwanda rwazanye bamaneko hari bamaneko benshi mbega icyo kintu wewe umusesanguzi ukivuga kwiki yes u Rwanda rurashobora kuba rufise bamaneko canke iperereza ryabo canke abatasi babo ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi iyi ni inkuru ikwiye kumenywa na buri muntu wese cyane iyi ni inkuru ikwiye kuvugwa kugira ngo abantu bamenye ukuri je ngoma se n'abavuga ukuntu u Rwanda ibihe byose ufise strategy nama nabivuze urumva namba Kongo iriko imera ukuyu mwanya tuyibona urumva nuko habanje kwinjiramwo novuga ko Kongo yarabaye infiltré kwinjirirwa urumva ni kuvuga ni nayo systeme bamakoresha ni systeme y'abazungu abazungu barafise ukuntu iyo bagomba kugutera babanza gukreya masse bakavuga ati bajye abantu dufate bafise imiliyoni 12 atekana ko turungikemo nk'imiliyoni nka 10 ziwacu urumva ugenda kwishitura bamaze kugwira sivyo ugenda kwishitura bamaze kugwira ndatanga akarorero igihe mu Rwanda Perezida Habyarimana avuze ati ngo dusinye ibiganiro urumva yarabahaye bavuga yarabahaye amakado do cantonema hajya amakambi bagira bakantona bajamwe bashikiramwe bari hajya inkotanyi zari hajya urumva barashika hajya bamaze gushika hajya zaringa ibihumbi 200 rero bacubazana ga systeme ka bavuga ati twebwe burya rero turatekesha inkwi urumva turatekesha inkwi dukuye ahandi canke twisenyeye burya batwara nk'amakamyo nka 20 urumva mwaya makamyo 20 hazamwo urumva inkwi mwikamyo imwe urumva ikamyo 19 zikazuzuyemwe abagwanyi n'ibigwanisho bikaje bitira hahandi bari burya abasirikare ba Habyarimana bagiye kwishitura nombre y'igisirikare ciwe ihakwa kungana na nombre y'igisirikare ca Kagame aho abagiye kuba mu makartier mu banyagihugu urumva tutagize ingene bangana iyi systeme rero ishobora kuba bayikoresheje no muri Kongo urabona ukuntu igisirikare ca Kongo camaze kwandura virus urabona ukuntu igisirikare ca Kongo Bukavu nago mingene bayifashe je rambona abanyarwanda baca ngaho ngo turakomeye ngo twafashe Bukavu na Goma ngo twafashe ndi mwarigeze mu Rwanda ntango negeze Apotre Mbayahaga niwe nabonye avuga ati ubugwa M23 urumva M23 ikigwanisho basigaranye n'umunwa urumva ati ikigwanisho basigaranye n'umunwa atahubwo bazogende babagurire amakamera inko bareke bagende bagurira amakamera gusa urumva iyo ni Apotre Mbayahaga rukutse kubivuga ati ingwano basigaranye niyo ku munwa atahubwo bazobagurire
amakamera ziya nko bazihebe babagurira amakamera n'ama YouTube channel bazo baratanga content kuko bose uzubona umusoda umuzika wo mu M23 afise agacino kiwe ka YouTube yego urumva ya no kuvuga iki rero urabona ingene Bukavuna Goma yafashwe kubera iki ni system yabaye créé kera bagikura mu butu bashiraho James Kabarebe baca bafata binzizamwe ababo rezerema babo sivyo urabona ibintu bikwera bawuvira Wazarendo yasaza ati ntibikunda uyu muntu mutuzaniye n'umunyarwanda urumva nukuvuga ati nukuvuga ko igisirikare ca Kongo carabaye mix Rwanda nani sivyo atire mu Burundi kubera iki nawe atabikoze Burundi barabikoze nyene ikandagwa akarorero ka hafi mu misi yahera wowe uri muri entertainment umuziki urawukurikiranira hafi warabona mu misi yahera ukuntu haba ibiteramo by'agasakisaki ngahi Bujumbura urabibonye ijya yarimo mu masysteme akomeye cyane bariko barakoresha gose warabona ukuntu harageze yaho dukoma n'induru avuga ati ibintu ni se kwasa urumva ukabona umuririmbyi mwaraje wa kabiri kuri weekend urabona ukuntu baca babigenza ni urabona ko nk'igihe umuririmbyi Dobe naje mbe nibo bavuze ngo batwaye iPhone kana kwere nk'igihe umuririmbyi Dobe bamutwaye iPhone urabona ko bamwe baza n'indege imagine umuntu ashobora kuza mu gihugu cy'u Burundi ukabona herekejwe n'abantu barenga igihumbi urumva ukabona ama media amukurikiye ararenga nka 5 umva media zose zo mu Rwanda umva systeme bakoresha rero bashitse ngaha bari baza ati umva bari plan bari ibi kubera ubu unya bari barabiteguye kandi kubitegura urazi bajya bajama bakoresha media sivyo kino cyambere ana nkuko kuntu ariko arakoresha media nkuko barashaka kuvugana ati dukoreshe media ko airport Mekero ndadaye bakaca baje hamwe twagiye urabona ko media zaza rero ni kintu bari barateguye rero bamaze gushika ngaha habaza n'indege abaca kanyaru urumva mu kwasteri bagaca bashika ngaha haje nk'abantu igihumbi akorekere systeme bakoresha yego mboraza basubira inyuma haje nk'igihumbi basubira nk'ijana inyuma abandi nefsa bagiye mvugo ndagose ruringa reka nakubwiye abandi nefsa bagiye urumva ikindi kintu baca bakorana kure ko bino bintu bari barabiteguye bino bintu ikonseri igomba ibe yabo bakubwira ati twebwe media urumva media zanyu ntituzikeneye ikintu gusa bakoresha uribuka ko bagiye ama media ngaha mu Burundi hageze yaho bamwe ugasanga buriye mu biti hejuru bagiye gufotora ntuvyibuka bakurira nk'ibiti bagiye gufotora no kuvuga akiza umuririmbyi barabareka mukamugira promotion sivyo mukamugira promotion abantu barundi kugira ngo abarundi babimenye ko umaze kuba kuza ngaha hari igiteramo kigiye kuba hama bagaca bagira iki umunsi wa concert sasa ntiba promoting bagubwira ati n'ama media yabo gusa mani bazanye n'ama media menshi ngaha n'ama media yabo ngaha kugira iki bariko bakiriya attention kugira ngo urumva kugira ngo abarundi bose baze gukurikirana ca giteramo ku ma media yabo urumva ntihagire media nimwe mu Burundi za kuba kubidifiza kubyerekana ntibya kugira bace abantu bose baca bahurumbira ya za media zo mu Rwanda kugira ngo babirabe kugira ngo nihagera cagiye cyo gupromotinga bimwe vya M23 kuko babazi igihe twebwe abarundi tuzobe abambere gukurikira igihuha kuri ya ma media rero twaragize subscribe cyane cyane ariko urumva nico kintu bakora urumva ico yaje kugikora ba bantu rero badasubira inyuma baba bari hehe nibo bazana nibo baguma baja mu mihana bumva nibo baca bakora nk'iperereza ugasanga umuntu ifite akabutike ngaho kuburofu ugasanga bana
ni koroneri mu Rwanda basanga umuntu murabana kumbe hageze mu ijoro bana akora izindi business hari n'umuntu hari n'agakuru numvise bavuga ati burya no kuri airport hashobora kuba harafatiwe w'abantu bo mu Rwanda bariko baratanga information hajya nyine kuri airport. Imagine umuntu mukabana mukamuha n'akazi uzi ngo n'umurundi kumbe ni maneko. Rero niyo systeme inkotanyi ikoresha. Twavuze ko ngaha tuza tuvuga ama systeme ama strategy yabo urumva nivyo biri rero mugabo mu Burundi ntigikunda nimwe rero navuga mu Burundi twebwe ngaha mu Burundi yaru ikintu ca mbere twashoboye na president Ndayishimiye wacu yashoboye yarashoboye kunwanisha abarundi bose cyane cyane. Twe ngaha mu Burundi umuhutukazi ararongorwa n'umuhutu, umututsikazi bamba ararongorwa n'umuhutu, umuhutu akarongora umututsikazi siko biri. Twebwe ngaha mu Burundi twarakreye uko kubana neza sivyo kubana neza nico kintu ku nyungu zacu. Nta murundi numwe azopfa yifuje ko Burundi busubira inyuma. Ico nico kintu gitandukaniye ko nivyo muri Kongo. Ngaha mu Burundi turafise amateka yacu. Ayo mateka yatumye umuntu wese aba umusirikare, ingabo y'igihugu my friend. Umurundi wese ubu n'ingabo y'igihugu bivanye n'amateka twagiye turacamwe. Nico gituma rero ubona baza ngaha rega bahora bafatwa hewe rega nabo bose wumva none cyagiye 2015 barasha makambi ntuvyibuka none ntibari ngaha none baza hajya ko hatarimo n'abanyarwanda benshi neza cyane n'abafashwe mpiri niko rero biri. So iyo ni strategy bakoresha abamaniko ngahanye barahari mugabo nta ntambwe bashobora gutera kubera ko twamaze kunywana urumva. Ico nico kintu twamaze no kurusha u Rwanda muri rusange sivyo. So Liam Promoter uragerageje no kuri kudusigurira cyangwa kutubwira strategy abanyarwanda bariko barakoresha cyangwa bagerageje gukoresha kandi ziboneka zinagaragara. Hakaba hari akandi kabazo na mfise kavuga ati mbega wewe uri kuraraba ku bintu u Rwanda byifuriza yuko Uburundi bwocamo canke bwogeraho bibi turiko turako nta byiza birimo wowe ubivuga ku iki ubona u Rwanda ruzogera ko ku bintu biko bibe bariko barifuza yuko Uburundi bwocamo? U Rwanda mu bisanzwe Uburundi ni igihugu kiri souverain. Igihugu ni igihugu gifise ubusugire no kuvuga ni igihugu gifise ibintu vyose yaba igisirikare amafaranga ibintu vyose bikenewe n'amamedio barahari mu Burundi. Rero nibaza ko ari nk'indoto sivyo, nibaza ko aba ari nk'indoto yo kuvuga ko wewe uzoshobora kwifuriza Uburundi ikibi. Mbuze kwifuriza Uburundi ikibi kintu cambere baba bashaka guhindura ubutegetsi nkuko babikoze za Kongo nkuko bako baravyifuza nubu. Ariko ivyo ntibizokunda kubera ko nabo nyene barazi ko iryo kosa batorikora. Ikosa batorikora no kuvuga mu bisanzwe ikindi kintu abantu bakwiye kumenya erega se bo bikoresha iyaba u Rwanda mvuze u Rwanda canka abanyarwanda bazoze badutahura ntibatuvuze abanyarwanda bose kuko abanyarwanda bose bakunda ubutegetsi bwaho sivyo. Iyaba u Rwanda cari igihugu gishobora kwigwanako mvuze kwigwanako ni igihugu gishobora kubaho ubuzima bwa ofete urashobora kubaho mu rugo rwawe atawubangamiye. Mugabo ikibazo kica kihaba bafise ico bita umunoho. Ibi byose ari ubo babifuriza Uburundi ni kubera umunoho w'ivyo dufise bakabishaka kandi umaze kwifuza my friend kwifuza ni icaha
waze kwipfuza ibya mugenzi wawe ni icyaha. Nibyo rero ubona bafata zino ngingo ziyobeye zo guta abantu mu kaga, zo gusesa amaraso ku bantu, bivanye n'uko bafise atashwa baba bafise. Urumva batashwa baba bafise. Twarivuze kenshi ko u Rwanda by'ukuri rukora nk'abamafia. Erega abazungu nyimba bateye imbere nuko batwiba ibintu byacu. Uyi Afrika niyo igize abo bazungu. Urumva none gashanye imba Kongo ari igize u Rwanda, bakavuga ati burya muri Kongo naho nyene ntihakwiyerekana mu Burundi habe naho nyene hagiga u Rwanda. Muga twibuke koko no kuva ku ngoma ya cami bamye babigerageza. Ntara ya Kirundo urazi vyahabereye. Bamye babigerageza rero no kuvuga nibaza ko atakibi na kimwe kizoba nubwo coba. Nibaza ko abantu ba mbere coba baza ari mu Rwanda. Rero babene wacu b'abanyarwanda twama tubahanura hazogira igihe bino bintu bihagarara kuko se abanyarwanda bose bavyipfuza. Yaba u Rwanda cari igihugu kivuga ati twe tuzokwibako, tuzokora ibishoboka. Urabona naho babifatira ibihano bakavuga ati mwebwe dukeneye mugire kuryamana musangiye ibitsina, baravyemera. Urumva twebwe urabona ko twavyanse ibihano byo gisakisaki bitugwako. Urabona ko mu Rwanda ikintu cyose abazungu babazaniye byabishinge vya corona arako babe bateye. Urumva twebwe turavyanka. Umva twebwe turi igihugu cigwana ko cihagararako. Nico gituma kandi uri kuraraba ndega none kubereke akarere kose katavuga neza u Rwanda. Bafise umukoresha mubi atuma bakora amahano mugabo nabakavuga ati none gasha bigende gute turapfa gukora sesa. Ariko abarundi bareme iki gihugu ni cacu, abarundi bose babaye ingwanyi z'igihugu. N'udashoboye guterura inkoho yoteka ivyo kurya bagafungura akagemura. Nico gituma ndakubwiye rero twe turi sawa Burundi nta kibazo na kimwe. Byari ivyo tu. So Liam Promoter no kuri tugushimire cyane. Urakoze gose wadusesangura vraiment nandi Rwanda ndanyuzwe. So thank you so much. Merci beaucoup.